Ego mejiri bengera ngo kugira ngo tube turacunguza umwanya umwete twa turakira ibibazo by'abariko baradukurikira kugira ngo abandi batumire niyo baza bashobore kwishura ivyo twabajije n'ivyo batumire bazoba babajije. Nkuko twama tubigenza rero muri bino biganiro hariho ivyo twama tugenderako kugira ngo bitworohere kugira ngo duhanahane amajambo twagira dusabe abaza gufata amajambo bose kubahiriza umwanya no kuvuga iminota iri hagati y'itatu n'itanu. Uwufata ijambo haba mu kunganira canke kubaza ikibazo atumbereze akabazo uwo yifuza kukabaza kugira ngo bize koroha n'abatumire batarashobora gushika ku murongo ngira ngo bariko batwumviriza baze kutwandika bashobore kuza kutwishura ibibazo nkuko nemeje kuvuga ibibazo bidahuye n'iki kiganiro ariko baradukurikirana batufashe ntibaze kubibaza kuko ntibiza kwishurwa n'abatumire kandi tugerageze kumviriza kugira ngo ibibazo byamaze kubazwa ntibisubigwemwo. Hanyuma naho ivyiyumviro byaba byashikirijwe n'abandi bitaba byatunezereye canke twabishimye canke twemeranya navyo tugerageze gukoresha imvugo yisoneye ataguterana amajambo. Ego ariko mu kurindira ndabona yuko mikro ya Floribert yuguruye, reka dusubire turabe ko dushobora kumva Vital nimba muri ko muratwumva biciye ku buryo bwa WhatsApp. Mwiriwe, nimba Floribert anyumva ayo kugura mikro bwa twumve yuko dushobora kumva Vital sinzi ko mwoba muri ko muratwumva, ariko ndabona no kwa Floribert umenga ntibiriko biragenda neza. Mu kurindira reka nakire uno munywanyi yari yasavye ijambo yitwa Alain nimba mutwumva. Mwiriwe, sinzi ko ikibazo kiri wanje canke kiri ku bariko baratwumviriza. Alain mwari mwasavye ijambo nimba muri ko muratwumva turabahaye. Mwiriwe, ariko ngira n'uyu mu Alain nawe nyene ntariko aratwumva. Mu kurindira kumbure Pacifique nahazwe hari akandi kabazo twari dufise nakabazo kajanye n'ubwizigirwa mwariko muravuga, mbega mufatiye ku bwizigirwa n'ukuntu mwariko muravuga kahise kutwara uno mugwi severe, hari n'abavuga mu makuru bidoga ko kumbure ko severe yoba yahindutse nk'akazi aho kuba umugwi ujejwe gutunganiriza abantu, kandi yuko ivyo bijaho Peter Waveri ndayicariye abigiye inama na Gerazi Ndabirabe atwaye inama nshinga amateka. Ayo makuru murayafise? Amakuru yuko severe shaka kuba akazi ko Peter Waveri ndayicariye uravye uko ashiraho amategeko no kurondera akazi severe kandi yokora ko ari amategeko ajaho mu ntumbero yuko uzogumizaho akazi k'umwanya munini k'umugwi severe. Ariko mbere ko mwishura sinzi Vital ko munyumva, ndabona ko mwari mwakije mikro muri ko muratwumva. Vital ndabona yari yaduze, sinzi ko muri ko muratwumva ko mutangura kuvuga nimba mutwumva, ariko mukurindira ko Vital kumbure atwumva mwo kwishaho kabazo Pacifique nimba ayo makuru mwari mumaze kuyumva. Kumbure nimba Vital atwumva ico twumvira nuko yumvise ivyugurutsa avuge ntaze kurindira ko ndinda guhagarika kuvuga ahazoba ashoboye kubonekera hose je ndaza guhagarika icuko Petero Karaveri ndayicariye we arondera ko umugwi ubandanye uronka akazi kenshi kugira yigumireho agume mu kazi. Ico nta nuwo kimuhora ku bwanje, numva atari uwo kimuhora bamuretse we nk'umukozi. Ivyo byose umuntu aronse iteka nkari gafise aronse imishahara nk'iyo bahabwa karonka uburusho nk'ubwo baronka, mu Burundi bumeze uko bumeze uyu munsi niyo kwipfuza kubivamwo. Igihambaye nuko haba hariho amategeko ariyo yatunganya neza ivyo mu gusevere uko biteza kuza biragenda. Nayo ubundi baretse uburiyo ngo nabivuga uko avyumva n'ingene yohaguma n'utari we bamushizeho nawe nyene yoheza akabikora uko akigumiraho atanico yoba ariko aramara. Turiko turavuga nk'ikibazo c'ubwizigirwa bwiwe, tubivuze twebwe turaba inyuma womengo bashobora kugira bati aba n'abatamukunda. Hari umwe mu bakomiseri bahora bagize severe, murazi yuko mu ntango z'uyu mwaka hariho abakomiseri babiri bategetswe gutanga imihoho muri severe, mbere bagira ko no guhunga baca barahunga igihugu. Muri abo harimwo nka Aloyize ahahungiye yaratanze inkuru
muri iwacu yaramwanditse ko irandika ibyo yayiyagiye. Mu byo banditse muri iyo nkuru nuko Petero Karaveri Ndayicariye hariho abantu bakomeye cyane botanze umuco ku vyabaye muri kahise, yanse ko abatumira ngo baje kubabaza. Yaratanze uburorero. Nk'akarorero kamwe nibuka mu bo yavuzemwo, yaravuze nk'uwitwa Sereyusi Mpasha. Sereyusi Mpasha iyo bariko baravuga ivyabaye 72 siho sinari bwavuke, twese tubisoma mu bitabo. Sereyusi Mpasha yanditswemo ko ari we yari arongoye umuhari witwa ko ari umuhari w'abakozi wateye ico gihe, utera hariya mu manuko bw'igihugu, aho uciye ugenda urica, ugenda uratemagura abatutsi baho hantu, baba abakozi ba leta, baba abanyagihugu basanzwe. Uwo muhari wagiye aho uciye hose ugenda urarigita abanyagihugu. Rero ko bo bagira bati dushaka kumenya ukuri kw'72 birahambaye gose ko nk'uwo muntu ko akiri muzima akaba yagirizwa ko ari we yateye ico gihe, birahambaye ko uyu muntu tumuhamagara muri CVR tukabimubaza tukaronka umuco wiwe. Biragoye gutahura ko CVR ivuga ko yashize inguvu ku vyabaye 72 iheza ikanka kumviriza uyo muntu. Ninde yosubira kwizigira ibiriko birakorwa n'iyo CVR, umuntu yagirizwa ko yakoze ivyo badashobora kwemera kuja kumubaza ngo bumve nawe icyo abivugako. Kuko iyo bavuze 72 umengo bashaka gushimika ku gice kimwe ku vyabaye ico gihe. Hariho umwanya wa mbere niyo bariko baravuga ajya amatariki y'ivyabaye, bariko bavuga nk'itariki rya 29, tariki 30, usanga umwanya wa mbere hishwe abatutsi. Leta yagiye gutangura nayo kwica abahutu cyane cyane b'incabwenge inyuma y'iyo tariki. Ariko uko wumva CVR ishaka kubizana, ntishaka kwemera ko abatutsi bariho nabo bishwe kubera ari abatutsi gusa. Ishaka kuzana ko hari abahutu bishwe kubera ari abahutu, mugabo ntishaka kuvuga ko intumbero yo kwica abatutsi nabo kubera ari abatutsi yabayeho 72. Muri ivyo kimwe mu byategeza kukizana kwari kuzana uruhara rwa Sereyusi Mpasha rw'aba Biyorero nabo bari kumwe. Kuko nimba mwibuka nk'ikete Perezida Museveni w'Ubuganda yandikiye Perezida Nkurunziza, muribuka yuko asigura ivy'72 amubwira ati abateye 72 jewe twari kumwe muri Tanzania. Kuko muri Tanzania y'ico gihe, Tanzania hari ahantu hahurira nk'abaroberi bose bo muri Afrika, bose wasanga bafise ivyicaro kwa Nyerere. Rero aravuga ati nabwiye Biyorero, narabwiye na Sereyusi, narabwiye ko nimba umuntu agiye gutera intumbero atari y'ubutungane no gukiza akagenda agiye kwica. Yavuze ko yaciyemo akarorero k'umuganga, yavuze ati ijya mbugita y'umuganga iyo uyikoresheje kugira uvure ukabaga umuntu uhinduka muganga. Mugabo iyo uyikoresheje kugira wice, yakoresheje ijambo ry'icongereza baca, yavuze ati uhinduka abaca, uhinduka umwicanyi. Rero uwo muntu avuga gutyo ibintu nk'ivyo, avuga ko yateguye ibintu nk'ivyo, ni kubera iki iyo CVR itamwitavye, itamwumvirije, itashatse kumva ivyiwe kugira ngo ico gice naco nyene isigurirwa abarundi ku vyabaye ico gihe. Kubwanje ni hahandi hose ngoma nzana ko bigoye kwizera Petero Karaveri Ndayicariye. Ego, reka kumbure tube turakira umunywanyi wa mbere Aime Parfait Niyonkuru, nimba uri kuranyumva. Mwiriwe neza Gilbert Niyonkuru, urakoze kuntiza aka kanya. Nashaka ubwa mbere na mbere ndamutse aba batumire mwatumiye bariko baratanga umuco kuri iki kibazo. Nashaka kandi gushimira
Fokode yatunganije ikiganiro. Nsavye ijambo rero yagitunganije iri kumwe na Force na Force. nubwo Vital tutaramuro. Ego murakoze cyane. Jewe washaka nari nsavira ijambo kugira ngo ntange iciyumviro na burya na jewe nagize amahigwe yo kwiga ibintu bijanye n'amategeko nkavyigisha nkongera nkabigiramo ubushakashatsi eka mbere nkaba narigeze no kuba ngira mwugaye mikro mwosubira kuyugurura kuko ijwi ryagiye mikro yanyu irugaye. Murakoze nariko mvuga yuko atabibazo nshaka kubaza ubu nubwo nanje ndabifise ngashaka ahubwo yuko nokoresha umwanya mutoya kugira ngo abandi bashobore kuronka umwanya wo kuza kubaza ibibazo canke gutanga intererano zabo. Nk'intangamarara nashaka gutangura kuvuga nti nta kudidinganya uwanyazwe utwiwe afise uburenganzira bwo kudusubizwa. Aho nta kudidinganya, mbere akaronka n'ishumbusho ihwanye n'agahombo yagize. Aho niho hatangurira ubutungane. Rero jewe ndashigikiye cane yuko umuntu wese yanyazwe utwiwe yodusubizwa. Iyo akaba ari ingingo ya mbere. Ubwa kabiri, leta ntiyiyeze. Leta ni imwe. Ejo haheze igihe hanyagwa ivyo uwo mugwi severe ushaka gusubiza, iyo uwo munsi eka ni ejo hazoza ni leta imwe. Rero leta ntiyiyeze. Ejo haheze yarakoze amakosa, iyo uwo munsi itegerezwa kuyabazwa. Leta y'uwo munsi ikoze amakosa, ejo izoyabazwa. Ni nka kujya kw'abana bishuzwa imyenda y'abavyeyi babo iyo babatoranye. Niko bimeze no kuri leta zikurikirana. Aha ndabivuze nkoresheje iki? Mw'ivyo vy'abantu banyazwe utwabo mu ndyane zagiye ziraba mu gihugu cacu c'u Burundi, leta ntiyokwera kubera hariho bimwe vyatanzwe na leta hakoreshejwe inzego za leta. Leta rero yanyaze nibibazwe, niyishure, nisubize. Umuntu yanyaze nasubize. Mugabo leta ireke kwiyeza mu gihe mwuko kunyagwa hari mu kuboko kwayo. Musitanteri, buramatari, muntuzeye procureur n'abandi. Izo ni inzego za leta, nukuvuga ni leta yonyene. Hanyuma umuntu iyo atawe mu rudubi na leta naho agasanga yaguze ibintu leta igashirako umukono ikamuha inkaratasi, nukuri uwo muntu nawe bomwumva yuko atakosa yakoze, ata mutima mubi urimwo, hanyuma bigaheza bikabazwa leta. Umuntu yasubijwe, leta nayo igasubiza uwo muntu yataye mu rudubi. Reka ngaruke ngerageze gutebuka nze ku gaciro k'amabwirizwa. Iyo yari intangamarara. Mbega uwo munsi mu gihugu cacu c'u Burundi dukunda dufise ku mutima, amabwirizwa n'amategeko asigaye afise agaciro kahe? Kubera turayafise menshi kandi meza, mugaye ingorane nuko umenga ntituyakwirikiza, umenga ahogiye amategeko haja abategetsi. Namwe ni mwirabire. Ingingo reka mpere kwibwirizwa shingiro ari wo muvyeyi w'ayandi mabwirizwa yose n'amategeko mu Burundi. Rivuga iki ibwirizwa shingiro? Ingingo ya 38 iravuga yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo kwitura amasentare kugira atunganirizwe.
igaca yunganirwa n'ingingo ya 39 ivuga yuko ata muntu n'umwe ashobora kubuzwa kwitura amasentare. None uyu munsi nk'iryo tegeko nk'iryo bwirizwa ryo muri severe ko wumva abantu babujijwe uburenganzira bwo kwitura sentare, nk'aho ntimwumva yuko ari ukurenga ibwirizwa shingiro? Jewe umuntu yovuga ati oya sivyo, si ibwirizwa shingiro rirenzwe, nasoma ingingo ya 38, nasoma ingingo ya 39, mwese murazi gusoma, ni muteresharije ibwirizwa shingiro murabe ibivugwa mwizo ngingo. Ingingo rero y'amajana 210 y'ibwirizwa shingiro yoyo izari kirumara, ivuga iti mu Burundi bwose, no kuvuga sur tout le territoire burundais, ubutungane butangwa n'amasentare. Biri mu ngingo y'amajana 210 y'ibwirizwa shingiro. Umukuru wa severe naramwumvise umenga narasomye ntuzeye ivyo yacishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter, yaravuze ati twebwe ntituri sentare, ati mugabo ingingo za severe zizoba ntabanduka, nta uzoje imbere ya sentare. None ntimwumva yuko ari ihonyogwa ry'ibwirizwa shingiro mu ngingo yayo y'amajana 210? Eka noneho na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iyo nyene mu rubanza rwayo ubwo kuwa 22 Munyonyo 1994 yari yasabwe kuvuga yuko umugwi w'igihugu wari ujejwe kwakira impunzi mw'ico gihe, ingingo yawo ya 6 yavuga yuko ingingo z'uwo mugwi zifise ububasha bw'ingingo za sentare, kandi hoho imanza zarashobora no kunguruzwa n'umuntu atari yagiye mu rwo rubanza. Mugabo iyo sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro yaciye ivuga iti iyo ngingo ya 6 iha ububasha bw'amasentare umugwi ujejwe kwakira impunzi iranyuranywe n'ingingo y'140 y'ibwirizwa shingiro ry'ico gihe. Ati kubera uwo mugwi wegamiye urwego shikiranganje guverinema, ati rero nta bwigenge ufise. Hanyuma uwo mugwi ntiwasubiye guca imanza. None uwo mugwi utaniye hehe n'uwo mugwi severe w'uyu munsi? Aha no kwibutsa yuko ingingo y'140 y'uwo y'ibwirizwa shingiro ry'ico gihe ari co kimwe ijambo kurindi n'ingingo y'amajana 210 y'ibwirizwa shingiro rya 2018 tugenderako, yavuga yuko mu Burundi sentare zonyene nizo zica imanza ntabanduka. Bisigura rero yuko mu 1994 co kimwe no mu 2018 ibwirizwa shingiro ya ngingo yagumye yari yayindi iha gusa amasentare ububasha bwo guca imanza ziba ntabanduka. Rero ngaca mbandanya mvuga nti sagaseseshwa rumuri umuntu wese yaciye mu gisata cigisha amategeko nubwo atoba yaragihejeje arazi yuko igitegekari ikibujijwe n'ibwirizwa shingiro kidashobora kwemezwa n'irindi tegeko na rimwe nubwo ryoba ibwirizwa risanzwe rishiraho umugwi wo kurondera ukuri no kurekuriranira severe. Ibwirizwa shingiro niwo mushinge w'ayandi mabwirizwa yose y'igihugu, kandi ubutubasha ibwirizwa shingiro ntiyoshobora kuvuga yuko ariko yubahiriza uburenganzira bw'umwenegihugu cyangwa bw'umunyagihugu, kubera intango y'igihugu gishingiye kw'ikwirikizwa ry'amategeko ni ukubaha amategeko asanzwe ahari. Hanyuma nkavuga mpereze kuri iki
nashaka mvuge yuko amategeko burya amabwirizwa ni nkinzo ya twese, umunyagihugu mutoya na cane cane n'abafise ububasha. Ntihazogira abantu biyumvira n'umunsi wa rimwe yuko amabwirizwa ari inkinzo y'umuntu mutoya. Nashaka kurangiza rero mvuga nti ni ikintu kiboneka gose yuko uhereye ku ngingo ya 38 y'ibwirizwa shingiro, 39 z'ibwirizwa shingiro, amajana 210 y'ibwirizwa shingiro, ugacukwirikiza ni n'urubanza rwa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ryo kuwa 22 Munyonyo 1994 yuko iryo tegeko rishiraho ry'umugwi severe riuha ububasha bwo guca imanza zitunguruzwa zitaja muri sentare yuko binyuranye n'ibwirizwa shingiro. Murakoze. Ku bwanyu Aime Parfait Niyonkuru, ni guki abashinga amateka baretse itegeko mwene iryo rinyuranye n'ibwirizwa shingiro rikarengana? Nta kabika abashinga amateka. Abashinga amateka jewe bari muri hole ya mu ruhara rwabo bashiraho amategeko, mugabo si bo yakwirikiza. Hariho urundi rwego rujejwe kuraba yuko ibwirizwa nka rirya ryo muri severe rihuye n'ibwirizwa shingiro. Nukuvuga yuko ni bacisha kwijisho bati mbe ubwo nta ngingo yobiboneka yuko iri kubiri n'ibwirizwa shingiro. Aha niko mvuga sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iracisha kwijisha ubwa mbere, mugabo ni gihe iryo bwirizwa rigiye gukurikizwa umuntu abona yuko rimurengera acataka sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro iti iyi ngingo kanaka jewe ndabona yuko indengera, nashaka muvuge yuko inyuranye n'ibwirizwa shingiro. Aho rero bica bisaba yuko abo bantu bagiye bazoba bafise imanza imbere y'umugwi severe bazoca bitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, cane cane bakibuka, ndagasubiremwo, bakibuka ingingo sentare yo nyene yubahiriza ibwirizwa shingiro yafashe kuwa 22 Munyonyo 1994 aho yavuze yuko umugwi wari ujejwe kwakira impunzi utari ufise uburenganzira bwo guca imanza, ko ubwo burenganzira ari ubw'amasentare ubw'amasentare gusa. Nibaza yuko iyo sentare niyaba ari sentare imwe y'igihugu, kumwe tuvuga hari continuité na jurisprudence, nibaza yuko izoheza igatunganiriza abazoyitura, kubera nibisanzwe s'ubwa mbere sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ivuga iti iyi ngingo y'ibwirizwa iranyuranye n'akazi kayo. Ntitwovuga yuko amategeko acara rero mu nama nkenguza amateka na nshinga amateka ari amategeko atagira agasembwa. Ni ibintu bisanzwe rwose, nico gituma hariho inzego zijejwe kuraba yuko ayo mategeko ahwanye n'ibwirizwa shingiro. Rero mbona yuko ku bwanyu abantu bakwiye kuzorindira yuko hariho abavuga ko barenganijwe na severe kugira ngo bitware muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, canke hari hakwiye kuba abandi babikora imbere yuko haba inkurikizi? Ukuntu ibwirizwa shingiro, kubera n'iryo ngaruka ko nyene hariho uko rivuga abantu bashobora kwitura sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro bariho. Nukuvuga umukuru w'igihugu, nukuvuga inama nshinga amateka biro, inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka, bakavuga yuko ishobora kwiturwa kandi n'ababuranyi. Urumva rero ubu itegeko ririho ryaratewe ku mukono ntirigisubira inyuma. Hasigaye rero yuko inama nshinga amateka yonyene ibona iti erega bwa bundi twarihenze, erega ibi bintu biragiye gutera ingorane, erega bwa bundi
biranyuranye n'ibwirizwa shingiro bo nyene barashobora kubibona kubera bashobora kuba bihenda aho rero mwibaza yuko abashinga amateka bazokumva kamo Fokode yarafuswe mu Burundi Runani Force gwatunganije kino kiganiro riko rakora kuri kino kibazo ca severe nago nyene gwarafuswe mu Burundi iryo tegeko ryararenganye abashinga amateka batowe uno munsi n'ijana kwijana mu mugambwe bari mu mugambwe umwe abo bazogira ico ciyumviro ni bande bazoheza nibo nyene nibo nyene Jiribere nibaza yuko haba Fokode haba wari we wese bariko baratwumviriza barashobora kuvuga bati bwa bundi turashobora kuba twarihenze mu gihe itoba ari ntumbero yo nyene ya politike yo kutarabibwirizwa shingiro kwihenda n'ibintu nshobora kuvuga nti bishobora kuba byaracitse ndiko mvuga rero inzira byoshobora gucamwe zishoboka nuko inama nshinga amateka na nkenguza amateka zihindura iryo tegeko kugira gisunge ibwirizwa shingiro bitagenze uko haba hasigaye yuko bitura urwego rwa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro kandi nkuko duhejeje kubibona biramaze gushikaho iyo sentare ivuga icyo urubanza ivuga iti iyi ngingo iranyuranye n'ibwirizwa shingiro kandi ingaruka nuko iyo ngingo ica ihagarika gukurikizwa ntabaciriyemwo ngira ngo kurindira ko inama nshinga amateka izo kwisubirako ikavuga ko ayo mateka adahuye ari igihushane n'ibwirizwa shingiro ngira ngo ivyo birashobora guteba none nk'isentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yo kwitugwa nande hariho ubundi buryo bwo kwitura isentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro canke mu gihe iyo sentare nayo nyene atawo yitura nta handi hantu bishobora guca kugira ngo ayo mategeko nk'ayo ashobore guhagarikwa jewe ntaho mbona itegeko iyo ryamaze jewe urumva mvuga mu bintu bijanye n'amategeko inzira zitajanye n'amategeko nukuri jewe ntazo mbona ntazo mvuga mugo uko ibintu bihagaze uyu munsi nuko atakibuza inama nshinga amateka na nkenguza amateka kandi niryo bari bajyambere yuko yikubita agace kabone iti aba bantu bariko barasemerera kandi ntibavuga busema birumvikana turashobora kuba twarihenze ibi bintu birashobora gutera ingorane iyo ni ntuzeye ni inzira ya mbere inzira ya kabiri kandi ihora ija mu ngiro ni inzira yaciwemwo mu 1994 kugira ngo ingingo nk'iyo yari mwibwirizwa ryo mu 1991 ryari mwibwirizwa mu itegeko bwirizwa ryagenga umugwi ujejwe kwakira impunzi iyo ngingo ya gatandatu yaciye ifutwa bituye sentare umuntu uzeye umuburanyi ayitura sentare ati eheraba ingingo iranyuranye n'ibwirizwa shingiro kubera iyi sentare uwo mugwi si sentare uwo mugwi ntushobora gufata ingingo zifise inguvu z'ingingo za sentare hanyuma sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro irabivuga iti ntimurira busema ubu rero kugira ngo iryo tegeko risubira inyuma umuntu yituye sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro nuko hoba umuntu arengukijwe imbere y'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira agaca avuga ati ingingo iyi ni iranyuranye n'ibwirizwa shingiro nababwiye ingingo 38 39 210 gutyo hanyuma ikindi kiba gisigaye nuko inama nshinga amateka canke inama nkeguza amateka yo kwitura uwo muntu uzeye sentare mugabo ntawo vyizera kubera nibo bashizeho iryo tegeko abandi baba basigaye ni leta iserukiwe n'umukuru w'igihugu ivyo navyo nta muntu yovyitega haba hasigaye rero yuko umuntu yitura iyo sentare binaniranye naho haba hasigaye yuko abantu bitura amasentare ubutungane mpuzamakungu nk'uko musanzwe mubizi bimaze kuba hariho sentare y'akarere imaze kwiturwa n'abanyagihugu batari bake mugabo ingorane icihaza
ni akamaro kari mu ngingo zifatwa n'ayo masentare ko leta ishobora kuzanka nk'uko tumaze kubibona, urumva ingorane ziguma zihari. Ego murakoze Parfait niyo nkuru. Nibutse abatabazi ko muri umuhinga mu bijanye n'ivy'amategeko, ngira muraguma ku murongo, abaza gukenera kwabaza barashobora kuza kwabaza kuko hari ubundi mutumire atarashika, ngira muraza kumusubirira. Reka kumbure mbere yuko tugira ko duha ijambo abandi mbaza abo dusangiye ikiganiro, sinzi yuko n'ubu Arisi Vital twoba tumufise ku murongo, sinzi ko hari uwo dufise nimba atwumva. Floribert Nisabwe yari yagerageje mugabo ijwi rya Vital ntirisohoka neza. Ego nimba Vital ariko aratwumva birakunda gushika, nimba ari kwi telefone yo yizimya akayatsa canke nimba ari machine nayo nyene yoshobora kuyizimya agasura akayatsa, birashobora kuba kenshi kubijanye n'amajwi. Mu kurindira yuko kumbure twakira Vital, reka duha ijambo Sonia hanyuma tugaruke kwa Pacifique nimba hari ico avuga kuvyo Parfait niyo nkuru aje kuvuga n'ivyo Sonia aza kubaza. Sonia nimba munyumva mwiriwe? Mwiriwe cyane, murakoze cyane kumpa ijambo. Je hano ndi mu cigo en fait je gusiguza. Murakoze cyane kuganiro kiryoshe Focode na Forske n'ivyo Betra ahejeje gusigura niyo nkuru. Uko nabitahuye jewe uko biri ubunye nta chance vraiment ko ivyo bintu bizokunda, nta état de droit dufise kugira bishoboke nuko leta y'ubu unye yo kwihanura canke hakabi bitangazo ikagira état de droit. Mais uko nabitahuye tuziga izoza ikazoshiraho état de droit. Umunsi bizoba ayo mategeko atitura izo ngorane ko numva ziri compliqué, hari izo Pacifique yasiguye abahungutse leta ya kera yakahise amakosa yakoze, manque de continuité de l'État. Ibyo byose nitwagira imana leta de droit iza amategeko atitura ibyo bintu ariho ubunye nuko banka kuyakurikiza canke n'amategeko bazosubiramo gushiraho vyifashe gute. Hama ikindi nasho ubwo bubasha bwo kuraba ubwo ruhande rw'injyane za kahise, kuko urumva hariho amakosa leta yakoze uko navyumvise, yahaye amatongo abitategetswa kuyaha, abatahutse bagasanga amatongo yabo barayatanze. Ibyo bintu turafise ububasha nk'Uburundi kubishira mu buryo canke tuzokenera izindi fashanyo n'andi mategeko mashasha. Murakoze cyane. Murakoze Sonia no kubahiriza umwanya. Ngira Pacifique mwumvise akabazo, ngira mwo kwishura hanyuma sinzi ko ari cyo muvuga kuvyo Parfait niyo nkuru yaje kuvuga, no kongera ko nakabazo kamwe. Mbega uno munsi ko yatubwiye abarekuriwe n'abafise ububasha bwo kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro kugira ngo bitware zino ngingo yavuze ko zahonyanzwe mu mategeko mashasha agiye kugenga severe, ni bande ku bwanyu bari bakwiye kubikurikirana imbere yuko hari abanyagihugu bidoga kuko barenganijwe? Ego murakoze. Mpereye aho nyene ubajije ubwa nyuma, novuga ko intwaro ya CNDD-FDD yagumye irondera ko igabanya inguvu z'abanyagihugu muri ubu bijanye no kwitura amasentare, cyane cyane kuja kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Imbere vyarakunda ko nk'amashirahamwe ashobora kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ku kibazo runaka kiba kijanye n'ivyo nk'ayo mashirahamwe akora, ko bakabona ko ari ikibazo gikomeye, vyarakunda ko boshobora kubikora. Ubu ntibigishoboka. Ubu bumvise ko abashobora kuyitura uretse abategetsi yamaze kuvuga, umukuru w'igihugu, ibiro itwara inama nshingamateka n'itwara inama nkenguzamateka, hasigara umuburanyi iyo ariko araburana akabona ko hari ingingo itandukanye n'ibwirizwa shingiro iri kwija kumukoreshwako. Ico nico cyonyine kiba gisigaye. Urumva nk'ubu nta mugwi n'umwe uriho, yaba abaganiriye Arusha, yaba nta na bamwe bariho boshobora ubu nyene kuvuga ngo baragiye kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, ngo bagiye kugwanya iri tegeko rigenga severe aho rihonyora
ibwirwa shingiro mbega bishoboka mu imigambwe gihe n'amashyirahamwe mu Burundi ntibifise uburenganzira bwo kwandikira inama nshingamateka mu kuyereka ko yihenze kugira ngo itegeko risubire inyuma? kwandika ntiyaza ko umutegetsi wese bishoboka kumwandikira, ariko kwaheza akabikorera ko ibyo umuntu wese yanditse icyo n'ikindi. Nta tegeko rimutegeka kwishura, ntaririho. N'ubu turiko turavuga gutya, niho turiko turavuga ndazi ko bariko baravyumviriza, barashobora kumbure bamwe bakagira bati ibi byavuzwe birakomeye, birashobora kutugarukako, reka tubikure mu nzira kare. Mugabo ikintu Parfait yavuze gikomeye cyane ni iki cyuko abakomeye kenshi bihenda. Abakomeye barihenda bakibaza ko ingingo z'akarenganyo zerekeye abadakomeye bo mu gihe cyabo, bakibaza ko izo ngingo zizokwama zihonyora abo banka. Niryo kosa rikomeye abantu batwara bama bafise, ku buryo izi mpanuro tuvuga naho yoba zumva kumva ko ibintu twavuze ari byo, we wagira ati kazima biza kumfasha muri ya ntumbero yanje mfise ya politike, kazima bimfasha kiriya, ivyo bavuga by'ubutungane naho byumvikana, jewe kazima ibimfasha ari ivyo bihari birenganya. Niyo makosa akomeye bene abo batwara usanga bakora iyo bari mu butegetsi, hanyuma umunsi bataburimwo ugasanga bariko basubiramwo ibi nyene turiko turavuga, ugasanga bose bagarutse kuvuga ngo ibwizwa shingiro ryarahonyowa, biri tegeko ryahonyowe ibwizwa shingiro, kandi mu mwanya bari bahari bari kubikosora batabikoze. Mu kiganiro giheruka narabigarutse ko banabironderera kure, usanga biba n'intwari idahindutse. Uravye nk'ibi biriko biraba kuri General Bunyoni, n'akaroro keza kerekana ingene mu mwanya muto umuntu aba yari ku ruhande rwanira akarenganyo, bukeye akisanga mu ruhande rusaba ubutungane, busubira gusaba ko vya bindi nyene yahora akoresha mu kurenganya vyofutwa, akavuga we nyene ko bitandukanye n'amategeko, kuko mu rubanza rwiwe n'ibintu byinshi yavuze bikorwa n'iperereza, bikorwa n'intwaro, akavuga ko bitandukanye n'amategeko, kandi mu mwanya w'imbere ari we nyene yariko arabikoresha ku bandi, abandi basemerera, muri ico gihe ntavyumve. Rero ni kenshi nkunze kuvuga kuri ibi bintu bijanye no kunyaga abantu, ibintu byo gufata ubuno burenganzira bwo ko umuntu atunga ivyiwe, abantu bose babifata minenegwe, bakabuhungabanya, bakabugira ubuntu ikintu gitoyi uwo ari we wese ashobora kugira uko agomvye, mu kwihenda gukomeye, kuko uwo munsi ubikora ukomeye ukibagira ko ejo hazokomera uwundi, vya bindi kenshi wihaye wirunze ko nawe azoza kubihungabanya yorohewe kubera ingingo washizeho uyu munsi. Nk'ibi vyo kunyaga, uravye urubanza rwa Bunyoni ho rwagenze mu kumunyaga ivyiwe, sinje kugwanira amatungo ya Bunyoni, ivyo bifise n'ubwenge kubigwanira, ariko nawe nyene mu kumwaka ivyiwe byateza kuba byaraciye mu mategeko, naho ngiye kure ntakiri mu vya severe, byateza kuba ari urubanza rwa mbere rwisunze amategeko, ariko uravye ingene biborohera kumunyaga atashoboye no kubiburana, avuga ati reka jewe mburane ku kintu kimwe kimwe cyose uko nakironse ndavyerekane, bakavuga atoya, bakaca baterura bo nyene ibintu atabiburanye ko ati ibi byose biragiye, ntaho bitaniye n'ingene bya bindi navuze by'iwacu babitunyaze, uko nyene ingingo za sentare zaje ati abantu bose ibyabo byose turabitwaye. Bunyoni yarakomeye, yari mu bategeka ko babidutwara, uyu munsi bamugize kwa kundi nyene yatugize, baje kubimwaka. Rero nibi turiko turavuga by'amategeko nk'aya ya severe ahonyora ubwo bundi burenganzira bwose bukomeye bw'umunyagihugu, harimwo ubu bujanye no gutunga ivyiwe agatunganirwa, ejo uko bavyorosha niko bizokoroha kuzana kunyaga ibyo kwa Ndayishimiye, kuza kunyaga ivyandikuriyo canke vyagiraje ndabira. Uyu munsi dusemerera ntibatwumve, bakibaza ngo tuvugira bo bazokwamba bahonyora imyaka yose, kandi ivyo bitabaho. Hanyuma ku kibazo ca Sonia, aragize ati ubu genda biravye, ubu nta mahirwe dufise, kuko abo dufise ntibashobora kumva état de droit, ntibashobora kumva ico gihugu kigenga n'amategeko, ubu ntawo vyitega. Akaca baza ati muri kazoza noneho hamwe batariho twobaye dufise amategeko yashobora gutora umuti w'ivyo bibazo. Buriya ugiye ukaraba ukuntu bari baravuganye yarusha, umuti wariho. Ingorane ihagaze ku kuba badashaka mu kugendera muri ibi nyene vyumvikanywe, kuko yaba jewe uko navuze, yaba uko Parfait yavuze, twese twahagaze ahantu hamwe. Umuntu yanyazwe ivyiwe,
ategerezwa kubisubizwa n'ivyiwe. Icya kabiri, umuntu yanyaze wenyene agafata ibintu by'uwundi n'impaka abizi ko ari iby'uwundi kubera igikenye ciwe akabitwara, uwo nawe nyene ntacyo afise, ivy'abandi ategerezwa kubisubiza. Aho iyo ni principe umuntu wese yize amategeko wese azi iriho gutyo. Kumbure ngira kubera nk'imyaka myinshi haciye cyangwa ibiki harashobora kwinjiramwo ibindi mu by'amategeko bishobora kugira icyo bihinduye, ariko uyu muntu yanyaze iby'abandi, uyu ni uwo kubisubiza. Uwanyazwe ivyiwe ni uwo kubisubiza. Hanyuma hakacaza ibibazo rero twese twamaze kuvuga byumvikana, leta yakoze amakosa inyaga ibintu by'abantu ibiha abandi. Abo ababihawe bo nta kosa bafise. Umuntu yaragiye kugura ibintu atarazi ko byanyazwe, uwo nta kosa afise. Umuntu ivyiwe byashyizemo ibintu bya leta, ico ni kindi. Rero abo babironse bo nyatakosa ryabo babimazemo imyaka 30, 40, 50, abo nabo nyene uburenganzira bwabo no kubwubaha. Niho iyarusha umuti cyari cyakigega cyishumbusho, ku buryo mu gutora umuti hagize uwugira icabura aca shumbushwa kubera afise icabuze kandi atari kosa ryiwe. Rero ico kidakozwe hari ingorane. Mu bisanzwe inyishu yariho, mugabo dufise abategetsi iyo nyishu batayishaka, ntibashaka iyo nyishu itunganiriza bose. Bakeneye inyishu yerekana ko hari uwundi muntu bakubise hasi. Imwe navuze yitwa kwihora, imwe yavuze yerekana ko ari bo bagabo uyu munsi bagaba. Ico rero ntikiza no kunywana, kizana inzigo yindi y'akaziki izotuma ejo ibintu bisubira kuyangara. Uburenganijwe no munsi ejo nawe azokwivyukiranya akaba ahubwo abamubwiriye ivyo nawe akiyumvira kwihora, kandi tugaca tuma mu nzingu njyane zidahera. Umuti wari uriho ntibashaka kuwukoresha. Ku vyo Parfait yavuze ntacyo nokongera ko kiretse kumushimira, kuko inyishu ziwe yazanye mu gifaransa ngo dimension, indi dimension légale, yazanye dimension nini cyane ntakoresheje. Nibaza ko ariyo Maître Vital Nshimirimana yari kuba yakoresheje mu nyishu ziwe. Rero mbona Parfait niyo nkuru yabitwishiriye neza, ni namwigisha w'ivy'amategeko. Nukuri ntaco numva nokongera ko ico namaze gufata ko nza guca ko gatoyi niki yagize ati amategeko n'inkinzo ya twese, naco nsa n'uwamaze kukivuga. Hari ukwihenda gukomeye ibi byo kwanka ko amategeko akurikizwa ku bandi, ukama wibaza ko abafise intege nke aribo bizokwama bikorako, ukibagira ko ejo bizohindukira nawe bikagukorako. Nk'ubu navuze aho mu kanya navuga ibyo kutunyaga nka twebwe, ibintu byacu byaranyazwe biragurishwa, wagiye kubigura akabigurira leta kuko byagurishwa na leta. Nk'uyo nimba mu myaka iza natwe tuzoronka severi yindi izoza ikadutunganiriza, jewe ntaco nzopfa n'uwagiye kugura ivyanje. Sinumva ko ico ari ikibazo jewe nzoba mfitaniye nawe, ikibazo ndagifataniye na leta. Leta niyo yafashe ibintu vyanje ija kubigurisha ku wundi muntu, uwagiye kugura wewe yafashe ko ari kugura bisanzwe, naho twabivuga tuti ivyo bintu naho mubigure mubizi ko ejo bizotera ingorane. Mugabo we ubwiwe yaguze aciye mu mategeko, sinovuga ngo arafise ikosa ni leta yanyaze ihonyoye amategeko ikabimugurishako. Nico kimwe rero n'ivyo vyabaye no mu yindi myaka, leta ifashe ibintu by'uwundi ikabitwara ikabinyaga ikatija kubigurisha, ubuguze si wafise ikosa ni rya leta. Nico kintu gihambaye ngaha Dr Parfait niyo nkuru yasiguye. Pacifique mugifite ijambo, hariho abibazo no munsi bati mbega hariho ubundi buryo ngira ngo ushaka kwitura nka sentare yo mu karere canke ku rwego mpuzamakungu kugira ngo amategeko nk'ayo ashobore gusubirwamo, kuko n'amategeko ashobora kugira ingaruka mbi zikomeye ku gihugu no ku banyagihugu. Aho kabazongera ngo na Professeur Aimé Parfait ashobora kukatwishura. Mwebwe mubona hariho ubundi buryo abarundi bashaka kwitura nk'amasentare mpuzamakungu kugira ngo iryo tegeko nk'iryo rishobore guhindurwa? Asa n'uwamaze no kucishura ko ico nyene Parfait yakivuze ko hariho aya masentare nk'isentare ya East African Community, hariho imanza nyinshi
z'Uburundi maze gukora ko usanga zijyanye na bene ivyo vy'amatongo cyangwa guhonyora uburenganzira bwo ku muntu atunga ivyiwe. Sinkekeranya ko abo bizokora ko bamaze kwankirwa kwitwara mu Burundi tuzosanga bagerageje gukoresha nka sentare ya East African Community. Ndakibaza kuko bizogorana rwose ingene leta y'u Burundi izoja gusigura imbere ya sentare ya East African Community ingene yatse mu Burundi uburenganzira bwo kwitwara muri sentare ku ngingo ziba ziriko zirafatwa. Ico nibaza ko kizogorana cyane ingene gisigurika kuko nta tegeko na rimwe ririho yaba n'aya mu Burundi asigura ko umuntu arenganijwe bamwaka uburenganzira bwo kwitwara muri sentare. Ibintu vyiwe bigafatwa ko ingingo n'ikintu cenyene kivuga ko kitari sentare, hanyuma ikaca kivuga ko ingingo cyafasha intabanduka utaja no muri sentare. Numva bizogorana ivyo, ndibaza ko bizoba nibindi bizogenda bifata uwundi mwanya muremure, ariko nibaza ko umuntu yo kwitega ko abazoba banyazwe ivyabo barenganijwe ko bazoteza kwitura iyo sentare. Ego sinzi ko Vital ariko aratwumva, ngira ubu ngira birakunda nawe. Vital muratwumva? Ndabona mikro yiwe yuguruye mugabo sinzi ko ariko aratwumva. Vital nshimira Imana, hamwe mu bamutumva murashobora kutubwira ko muriko muratwumva. Ngira ngo nubo akabazo ka mikro yiwe nikarakunda jibere kuko amajwi ngira ngo iwacu aramushikira, we ari ayiwe ntadushikira. Nari mbonye Ego umengo turabumva Vital nshimira Imana. Muduke kwijambo twabajije ibibazo byinshi mwari mwavyumvise. yego ndabahaye mwiriwe kandi ndasavye imbabazi kubera nagize ibibazo by'intuze by'ubuhinga. Sinzi yuko mukinyumva. Hanyuma Turabumva cyane. Turabumva, nsabe na mugenzi wanje Alice yugare yego mikro. nashaka kubashimira hanyuma ntomora igituma ishyirahamwe force ryakoze cyane kuri ibi bibazo byerekeye iri bwirizwa rishasha. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2024 twarumvise yuko hagiye gushingwa ibwirizwa riraba ibibazo CNTB yaho rikorako, hanyuma amashirahamwe arahaguruka aravyamagana kubera cyane cyane twagira tuti iyi severe niyahabwa ububasha bwo guca imanza z'amatongo naho ho ibyaho bizohuka, kuko severe yamaze kwerekana yuko itarajwe ishinga no kurondera ukuri, itarajwe ishinga no kunywanisha abarundi, itarajwe ishinga nuko abatotejwe batunganirizwa ku rugero rumwe. Hanyuma rero haheze ukwezi iri bwirizwa ryarashyizwe mu ngiro, ryaratewe ko igikumu kubera iri bwirizwa ingingo ziha uburenganzira severe bwo guca imanza z'amatongo bazinyegeje mwibwirizwa indani hagati na hagati mwibwirizwa rigenga gene iyi severe ikora. Niho rero uheze ugasanga mu ngingo ya 11 berekana yuko severe ishobora guca imanza ngo zijanye ngo na violation massive des droits de l'homme, ni ivyerekeye ihungabanywa ry'agateka kazi na muntu byakozwe hafi mu kiringo kirenga cababa ikinjana. Ugaca wibaza uti mbega none ko nkuko mwigisha Parofera yabisiguye amabwirizwa mu bisanzwe atezwa kuba tomoye, atezwa kuba arashe, atezwa kuba atagasebwa karimo kugira ngo bazoyakoreshe neza. Nkaha buvuze violation massive des droits de l'homme, ubuvuzi iki biva hehe bikagarukira hehe? Severe irafise ububasha bwo gushobora gusobanura cyangwa gutomora ingingo ya 11 imbere yuko itangura guca imanza. Hanyuma ubandanije muri iri bwirizwa baravuga ububasha iyi severe ifise yuko ishinga ingingo kandi ingingo ntabanduka, hanyuma kandi ngo uwundi mwanya nawo igashobora kwemeza ivyo ababuranye bonyene bishingiye, ngo kandi iyi severe ngo irashobora no guca kwiga ivyerekeye ubwicanyi bwabaye muri ivyo biringo. Ugaca usanga severe rero bwa bundi
yahawe ububasha nk'uko yoba isubiriye amasentare yo mu Burundi yose, kubera yuko turazi ku vyerekeye igisata c'imanza z'amatati, imanza z'amatati hafi nka 80 nibaza kwijana zigizwe n'izi manza ziraba ivyerekeye amatongo ku butaka bw'u Burundi. Hanyuma ugiye kuraba nyene CNTB co kimwe n'irya sentare zabanjirije ububasha severe bayihaye no munsi, urabona yuko bagize amadosiye menshi 35,000. Abatari bake baranibaza bati mbega ivyo 35,000 babiharuye gute, vyavuye he? Vyavuye mu ntuze mu ntari zihe? Ariko amakuru dufise nuko izi manza nyinshi zavuye ku kungene CNTB co kimwe n'irya sentare bonyene bakora, kubera yuko iyi migwi yakora ihengamye ku buryo bw'uko abantu benshi baheza bagasubira bakagaruka rimwe, bakagaruka irigira kabiri, bakagaruka n'irigira gatatu, mbere imanza ziri rugiye muri sentare. Ako kajagari rero niko iyi severe izoba ije kubandaniririzako, kandi bikaca bigaragara yuko ibibazo vyerekeye amatongo bitazoheza ngo bitorerwe umuti, ahubwo bizoheza bikunyuka. Hanyuma tugarutse inyuma, nk'uko bagendanje babishikirije cane cane Pacifique, iyi severe nk'uko yavyerekanye kuva mu ntango, hariho ibintu yaguma ihiga imanga. Sinzi ko Vital mutwumva, amajwi aragiye, ariko nimo Genda bumva mugaruka aho mwari mugeze. Yego mwari mugeze aho mwariko muravuga ko hagumye haba ivyo guhiga imanga. Sinzi ko mubandaniza. Narimvuze yuko kuva kera nuzenye severe yamye ihiga imanga ivuga yuko ari abantu ishaka gusubiriza agateka. Abo nabo ni bande? Abo onye nk'uko severe yabikoze igihe yashikiriza yuko habaye ihonyabwoko ryakorewe abahutu. Byaragaragaye yuko ivyo yabikoze ata kintu kigaragara ifatiye ko, kuko ivyo yari gufatira ko byari amatohozwa akozwe n'abantu bigenga, bagafashwa mbere n'amakungu, mbere ivyerekeye genocide vyovyo nk'uko abahinga bavyemeza vyamariza vyemejwe n'amasentare mpuzamakungu. Ariko vyarabonetse yuko severe yaguma ivuga yuko ari abantu ishaka gusubiza agateka. Abo nabo ishaka gusubiza agateka hanini n'abantu bavuga yuko banyazwe, kandi ivyo birashoboka yuko bariho. Mugabo ugaca ubaza ikibazo, mbega none abantu banyazwe bashobora kumenywa biciye mu buryo ubuhe? Ninde muntu ashobora kwitohoza ko ibintu vyabaye haciye imyaka 30, haciye imyaka 40, haciye imyaka 50? Mbega iyi severe yandayicariye nabo bari kumwe barashobora gukora ico gikorwa ataho bahengamiye, ku buryo atawe barenganya kandi atawe bakundakaza? Mbega iyi severe hamwe yo bikora hoho, uruhara rwa leta nuruhe? Kuko leta ifise itegeko ryo guhagarara kubona nuko hariho n'abanyaze canke abanyazwe, muga ikavuga iti turavye igihe kiraciye, turavye ibibazo vyagiye biraba, reka turabe izindi nyishu dutora, kuko nitwaja kuvuga ngo duhagarare kuri nankana gusa, duheza dusanga ibibazo bitaronkeye umuti, ahubwo ibibazo bikomeye gusumba. Ari naho cya kibazo bambe cya ciyumviro Pacifique yavuga cyuko leta yategereza gushinga ikigega cy'ishumbusho, ico cotegereza kube imbere. Ariko murabona yuko iribwirizwa rije ritaza rishigikira ikiyumviro nk'icyo. Hanyuma ikindi naco nashaka kugaruka ko nuko muri CNTB cyangwa muri irya sentare nakare byaragorana cyane yuko abashingwa manza bumvirizwa cyangwa abashingwa manza
bashobora guserukira abo bariko barafasha mu kuburana. Hanyuma rero uno munsi ko mu bisanzwe nta hantu mbona vyanditswe yuko abashikiriza amanza bamba abashingwa amanza batazofasha abo baburanira, mugabo bimaze kuba biri mu mutwe wa Petero Karaveri Ndayicariye, bikaba biri mu mutwe wabo bazokorana, bazobikora uko barankire bababuze yuko bashobora gushigikira abo abariko baraburana, na burya bimaze kugaragara kuva CNTB itangura, igihe cose haba hariko haburana umusangwa wahungutse akatari gake hafi 98% yatezwa gutsinda. Haburanye umuhutu n'umututsi akatari gake umututsi yaratsindwa, umuhutu agatsinda. Rero severe nukikora nuko ibifise kandi ntibikora ngo nukwihenda, ntibikora ngo nubumenyi buke gusa, irabikora kubera hari intumbero ya politike severe kirakorerako, niyo kunezereza intwaro ya CNDD FDD kugira ngo bereke ababatorana cyane cyane mu bwoko bw'abahutu yuko ari ahantu bariko barabashikira, atawundi muntu yoshobora kubikora nk'uko Petero Karaveri Ndayicariye ariko arabikora. Ari naco gituma mubona uwo mugwi imisi yose kugeza n'uno munsi baguma bawizeza Petero Karaveri Ndayicariye, kandi hariho abandi barundi batari bake baba mu abatutsi canke abahutu bashinzwe amabanga atari make, bazi ivy'Uburundi boshobora gutunganiriza abarundi, mugabo baguma bizera Petero Karaveri Ndayicariye kubera yuko byaramaze kugaragara, yaramaze kwerekana yuko ibyo byo kuvuga ngo amategeko naho bozana itegeko rimeze neza gute, ubu unye ibi bamushiriyeho ni bimwe bita ngo gutera intambe bisazi, ni ibintu bije kumuha inguvu zindi kugira ngo abandanye gahunda iyi ntwaro ya CNDD-FDD yihaye, kugeza naho jewe naravye iribwirizwa bavuga yuko severe uzokwanka gukurikiza ivyishinze canke azokwanka gutanga ikimusavye canke ikamuhamagara ntiyitabe yuko bazoca bamucira. Amajwi yagiye Vital Nshimiyimana, sinzi yuko mwarangije canke mukitwumva, ariko akabazo nagomba kubabaza, mbega none niba kurikije amategeko Petero Karaveri Ndayicariye hari ikibazo cyuko ari we yoguma muri uwo mugwa wiyoboye? Erega Petero Karaveri Ndayicariye wenyene uri kuraraba ibi bibazo ariko akorako, byaragaragaye yuko adashobora kuba umuntu ashobora guhagarara nk'umuntu ashobora gutuma abantu bose bamwizera. Igituma nuko ubwa mbere bwobwo asanzwe hariho n'ivyo mukorako, yari muri leta ya Petero Buyoya muri 1996 kugeza 1998. Mu bisanzwe umuntu nk'uwo ntashobora kuza kurongora umugwi, ni ukuvuga yuko naho atoretse gukora kuri biriya vy'irindwi ari vyo vyonyene yaciye ahagararako, urumva yuko ageze muri ivyo biringo bijanye n'igihe yari mu mabanga y'igihugu, Petero Karaveri Ndayicariye ntiyoshobora kuba umuntu ashobora guhagarara ngo abe netre, ngo bagire areke kugira aho ahagaze. Hanyuma noneho imbere yuko ashingwa y'amabanga yo kurongora CVR yarahegeje gukorera ibintu bidasanzwe umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho yawuhaye ikiringo ca gatatu, hanyuma yongera awemerera yuko bahindura ibwirizwa shingiro. Yarahegeje guhindura ibwirizwa shingiro byo mu 2000. Ibi nibaza yuko ataragaseseshwa rumuri kuko si bishasha bivugwa. Muzorabe inyigisho usanga ziriko zirigishwa mu gwarukana cyane cyane muri bamwe bitwa ibiswi vy'inkona,
ukaraba ibintu usanga bariko bararirimba, ukaraba ibintu usanga bariko baravuga. Jewe ndibuka yuko mbere si n'ubu vuba haraheze igihe kitari gito abantu ugasanga bariko baravuga yuko hajya Irohero ayo makaritiye ya kera yuko anyaze abahutu bahije kubica 72, ibyo ugasanga biri muri opinion. Uno munsi rero bazanye iri bwirizwa nk'iri ni ukubaha babahaye akaryo ko gushika kuri ico ciyumviro, ko kugaruka kuri bimwe bakorera Nyakabeto, ko kugaruka kuri bimwe bakoze ahatari hake mu gihugu cane cane mu bumanuko bw'u Burundi, ku buryo bw'uko buriya ikintu cerekeye itunga ry'umuntu, ukamunyaga itongo, ukamunyaga ikivi, ukamubuza ahaba, nta kintu na kimwe kindi uba ukimusigarije. Ni ukuvuga rero yuko kandi ibi nta kubideha, kuko nibaza yuko ari umuntu yoba ariko abivuga ku bw'amacakubiri. Biraboneka yuko hariho akagwi k'abahutu bari ku butegetsi cane cane mu ntwaro bari muri uyu mugambwe, bavuga bati uno munsi abatutsi twarabakuye mu bintu byose bya politike, basigara ibishusho mu bintu byose, haba muri leta, haba mu nama nshingamateka, haba mu gisirikare. Ubu rero haramukiwe yuko tubaka amatongo, hanyuma gutyo abangare gutyo n'abari bafise utwo bisununuje bakene baburanirwe, babure imbwa n'imbwebwe. Ivyo vyiyumviro hariho benshi babifise gutyo mu mutwe. Sinzi ko muriko muranyumva Vital, ababumvise muriko muravuga uko ntibashobora kubagiriza ko muba muhengamiye ku bwoko bumwe mu kuvuga uko. Oyaye si uguhengama, none nk'ibi nariko ndavuga by'uko ikumirwa bihagaze ku bwoko rugira ivyo Vital, akajwi kasuye kugenda, mwariko muravuga ibijanye n'uturorero mwatanze kwikumirwa ry'ubwoko mu ntwaro. Sinzi ko muriko muranyumva. Ndiko ndavuga muranyumva ubu? Ego. Ugarutse ukaraba nk'ingene inzego z'igihugu zubatse, ukaraba abantu bo kwa mama, ukaraba abantu bajejwe amabanga nyamukuru, usanga igihe cyose ari umuhutu akomeye cyane. No muri severe ndibuka yuko twigeze kunavyandika, usanga hariho umuhutu akomeye cyane, kandi umuhutu yemanga n'ivyo ariko arakora, bagaca bamushira uruhande umututsi adashobora no kuvuga n'ikintu na kimwe. Umututsi ajejwe kuza kurya gusa, umututsi ajejwe kuza gusa guhembwa umushahara, umututsi adashobora kuvugira inyungu z'abatutsi. Iki kintu sinibaza yuko ari ibintu by'ibibazo by'amacakubiri noba ndiko ndavuga, kuko buriya ibi bintu biriko biraba tutagarutse mu kurya babiganiriye Arusha ngo tuvugane ukuri, tuvugane yuko abahutu n'abatutsi bategerezwa kubana, abahutu n'abatutsi bategerezwa gusangira kubu kuko basangiye kahise kabishe. Abahutu n'abatutsi bemere yuko ivyabaye nabi nababikoze hamwe n'ingaruka vyagize bashobora kubitorera umuti bari hamwe. Muri ico gihe nta muti tuzokwigira turonka. Hanyuma turiko turaraba severe ukuntu ikora uno munsi, izuko nyene kwerekana yuko hariho abantu irikirahabuza, ibandanirize aho inzego z'umugambwe CNDD FDD batashoboye gushika. Nico gituma iyi severe ubona baguma bayiha ingufu zidasanzwe, kandi bagatuma umuntu yubahuka gusumba abandi. Uwo nawe si uwundi ni Petero Karaveri Ndayicariye. Ivyo nibaza yuko atari rya mbere tubivuze, kandi tutari twenyene dushoboye kubivuga.
Ego murakoze Vital Nshimiyimana. Ndabona hari uwundi yasavye ijambo. Nadine Nibigira mwiriwe nimba munyumva. Nadine Nibigira muratwumva, nari mbonye musavye ijambo. Mwiriwe. Ego ndabumva sinzi ko mubumva namwe. Turabumva nakabazo canke mugomba kunganira abatumire. Je nakabazo. Ego mubaze. Murakoze kumpa ijambo. Numvirije nashimye cyane intererano Professeur Aimé Parfait niyo nkuru yashikirije. Ariko ikibazo ndakiganisha kuri Vital Nshimiyimana na Pacifique Ninahazwe. Kumbure na Professeur Aimé Parfait niyo nkuru ashobora guterera. Situation y'u Burundi uko imeze no kuri ijambo ry'umutungo ko muravuga turavye aho Severe yavuye mu masezerano y'Arusha uko yagenze nuko n'abaganira abari bahari nibaza ko ari rya mbere kumbure canke ari le cas d'étude le plus rare yuko abantu bakoze ihonyabwoko mu Burundi ndiko mvuga iyi CNDD-FDD mu Burundi guhera aho tubona rurangiza igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu yakorewe abatutsi nyuma y'ishwa rya Perezida Ndadaye Melchior. Aba bantu akaba bari ku butegetsi bivuye mu masezerano ya Arusha. Amasezerano ya Arusha ariko bavuze ko ari cas d'étude nibaza ko atana hamwe ku isi ndumva hoba harabaye ibiganiro nyuma y'ihonyabwoko dufate ko abanazi baricaye kuri table de négociation n'abayahudi canke muri Armenie canke muri Afrika y'Epfo n'Arusha yo mu Rwanda aho twegereye yabaye imbere yuko haba ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Rero ntangazwa cane nuko dushira umwanya munini ku kuraba ingene CNDD-FDD ikirakora ibikorwa bibiri kirakora ukamengo hari ibintu byiza twari tuyiteze ko par rapport yuko yabayeho n'ivyo yakoze n'inyuma y'ihonyabwoko rya 1993 ryatanguye 1993 ribandanya aho usanga igiye nk'ibugendana igahonya abacu bacize ku 1993 abatutsi ikajiteza ikajibuta abase kwitandukanya mu bwoko ikabahonereza hamwe ikaja ku mabarabara igatandukanya abahutu n'abatutsi ikamenya murabona uko babishe. Rero mwebwe birancanga ngashaka kubaza nti none mwebwe mwamwiteze iki kuri CNDD-FDD? Uvuze ngo mwamwiteze iki kuri CNDD-FDD kubera iki? Kubera ko iyo uriko uriyumvira nk'abahanira hagati y'akazina muntu uyumvira ati none twitega abahanira hagati y'akazina muntu basaba akamanyu k'uburenganzira ku bantu b'abajenosideri agace k'uburenganzira bateza kuba barahanze hantu muriyumvira ce que c'est la lourdeur y'abantu bari bashize ku 1993 bakishwa muri 1996 bikabandanya gushika n'uno munsi ko na genocide irabandanya n'ibyabaye 2015 ama concept yakoreshwa hari bipinga n'abahutu batari bashikiye ikingo ca nkuru nziza mugana mujeri ku batutsi n'ingene bicwa n'ingene bayoregwa hamwe uko batandukanye bashitse ku mazone bafungirwamwo bamwe bakubita bashira mu busho abandi babajana muri force commune muri prairie. None mwebwe muranira hagati y'akazina muntu iyo leta mwari muyiteze kindi? Ico ni kibazo ca mbere. Ica kabiri mbega ubwicanyi bw'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri je m'adresse à Pacifique Ninahazwe na Vital Nshimiyimana mubwita gute? Niho nyabwoko ryakorewe abahutu niho nyabwoko ryakorewe abatutsi niki 1993 naho mubyita gute? Aho ndabibajije kugira numve amajambo ava muri mwebwe mugabo nerekana yuko iyo tuvuze ngo double génocide canke revisionisme haba harimo no gufovya kuko nuko tuvyita biragoye kuvuga ngo hari ikintu twokwitega n'ibikorera kuva nayo makomisho cyuko tubaganira ko hari ico twokwitega kuri iyo ntwaro. Naho nshaka rero kumenya ko mwumva umuco mwebwe nkahanira hagati y'akazina muntu uko mubibona uko mwita icyo mwamwiteze kuri iyo leta n'ivyo biringo bibiri vy'ubwicanyi y'akahakire genocide ko muvyita mwebwe murakoze cane.
nta kabazo mufise ku bijanye n'ububasha bushasha severe yahawe bwo gutunganiza abantu no guca imanza. ntaco nobaza kuko ndayibajije umengo noba ndayemera mumbabarire. Murakoze cyane Nadine Nibigira. Reka mpere kuri Vital Nshimirimana mwishure, hanyuma arishura Aime Parfait niyo nkuru, hanyuma Pacifique. Vital nimba munyumva mwishure Nadine. Mbo jewe nibaza yuko hari ibintu dutegerezwa gutandukanya ibintu kugira ngo ntitugire nk'uko severe kirakora. Uno munsi twebwe aho duhagaze muri societe civile nuko ata muntu n'umwe uno munota ashobora kuvuga ngo habaye genocide yakorewe Abatutsi cyangwa yakorewe Abahutu. Ivyo twebwe ntavyo twishoboreye, ivyo twebwe ntavyo twishoboreye kubera yuko amasezerano yarusha abayakoze kandi kugeza n'uno munsi twe turayemera, basezeranye yuko hazobaho severe igatohoza ukuri, hanyuma hagaca habaho sentare mpanavyaha mpuzamakungu iza rero kuza kudoma kurutoki ivuga iti ibi vyabaye tuvyituko. Ivyo rero nivyo vyatezwa kuba. Niba severe yaragiye ikarondera kuko twabonye yuko ari vyakoresheje n'ivyashira imbere kugeza aho ibona yuko umengo ntibiriko biranyura benshi, yaragiye irazura ibisigarira, iraza iravuga yuko ibisigarira byose itoye ari ivy'Abahutu bishwe. Ivyo wonye ntitwavyemeye kandi nta muntu yavyemeye kuko ivyo batezwa gukoresha byari kwifashisha ubuhinga, byari ukwifashisha abahinga baza kubafasha bakavuga bati aya magufa dutoye na ya naka, naho batomenya izina muga bakamenya basi n'ikiringo iryo gufa ryoba bambeye ivyo bisigarira cyangwa umuntu yoba yishwemwo n'uburyo yishwemwo. Hanyuma ivyo biheze severe yaca yugara igaca ihereza rero abahinga bari muri sentare, akaba aribo baza bakavuga bati rero ivyabaye 72 tuvyise ihonyabwoko byakorewe Abahutu cyangwa Abatutsi. Gutyo nyene niko vyategerezwa kumera ku bindi biringo 98, 93 n'ubu unye kugeza muri 2008 aho bavuga yuko bategerezwa kugarukiriza. Kugira ngo rero ndabivuge mu ncamake, nta muntu n'umunsi ategerezwa kuza kuvuga ngo habayeho nyabwoko ry'Abatutsi. Ninde uwo muntu avuga yuko habayeho nyabwoko ry'Abatutsi ahagaze kuki? Yego hariho amatohozwa yabaye atumwe na Conseil de Sécurité des Nations Unies muri 1996, baratohoza baravuga bati ibyo tubonye ubwa mbere biraboneka yuko habayeho ubwicanyi bwahamye Abatutsi ku buryo habaye Sinzi ko Vital muri ko muratwumva kajwi gasubiye kugenda, ariko ngira mu kumurindira ko dusubira ku muronka. Vital muratwumva? Kumbure ngira birasubiye kwanka. Ngira Aime Parfait niyo nkuru mwamurishura gato ku tubazo yabajije Nadine Nibigira, hanyuma Pacifique mu mwunganire. Ubwa mbere na mbere nashaka kuramutsa Nadine Nibigira, hanyuma nibutse Jeriberi yuko je ntari umutumire. Mwavyibagiye. Ni muri umutumire, ariko twabasavye nk'umunyamategeko ko umutumire agira gatatu atari yaje, yuko niba ataco bibatwaye ko mushobora kwishura mu gihe babajije ko mwatomwe hakati mubabaza murashaka kumwishura. Eka n'ukuri nta na kimwe vyontwara, gusa yuko jewe ntari umutumire urumva no kubahiriza protokole. Jewe nta kibazo twabahaye ijambo, ngira mwo kwishura nimba mubishaka. Bashaka nta kibazo, jewe numva kijanye n'amategeko jewe kirimo numva. Jewe washaka nafashe ijambo kugira mvuge ivyerekeye iryo bwirizwa rya severe umuntu arirabanye n'ibwirizwa shingiro, kandi jewe nk'uko abatari bake babizi, jewe mfise approche ijanye na la legalité. Donc ikintu cose
ntafata mu ntumbero yo kukiraba yuko gihuye canke kidahuye n'amategeko, sinumva yuko n'ukuri mfise inyishu. Ego kuri ico c'amategeko kumbure, kuri ico c'amategeko bicitse Vital Nshimirimana ariko arasigurira Nadine Nibigira ico abahinga bawe ntibari baravuze ku bijanye n'ubwicanyi bwakorewe abatutsi. Sinzi ko ico uzi ku mategeko avuga, ngira nico wokwishura hanyuma Pacifique Jewe nkundiye ngira ngo twokongeraho akandi kabazo ngira kugira ngo bisobanuke, ngira ngo ico Nadine yashaka kubaza, mbega professeur, uno musi abantu nukuvuga abanyagihugu basanzwe barashobora kwemeza ko habayeho nyabwoko canke hariho uburyo mu bijanye n'amategeko bikorwamwo kugira ngo habeho wemeza ko iho nyabwoko ryakozwe n'uyu? Aho rero ngici ikibazo ciza rero, mba niteze kandi nibaza yuko nshobora kunganirako. Ubwa mbere kuvuga ibintu vyerekeye ihonyabwoko, umuntu abihera mu isezerano mpuzamakungu yo mu 1948 rikinga rikongera rigahana ivyaha vy'ihonyabwoko. Nukuvuga iki? Niryo mu ngingo ya mbere risigura ico arico ihonyabwoko. Riravuga kandi iryo ibiri mw'iryo sezerano biri no mwibwirizwa mpanavyaha ry'u Burundi. Bavuga ngo iki? Yuko ihonyabwoko ari icaha kiri hejuru y'ibindi vyaha vyose bishoboka, kikaba kirangwa n'intumbero yo guhonya bose canke agace k'abantu, ufatiye ku bwoko, ufatiye kw'idini, ufatiye kuri race, ufatiye no kuri opinion politique. Nivyo bintu bine. Hanyuma hariho ahantu benshi bakunda kwihenda cane, nagire ndabivuge ndabisigure. Nuko ihonyabwoko bataraba na gatoya inganda z'abantu benshi, nukuvuga ubwinshi. Ico tucumvirane. Harabaho ihonyabwoko naho hoba hapfuye umuntu umwe. Ndabisubiremo, tuguharura abantu imirongo y'inganda zatikiye. Ihonyabwoko rirangwa n'iciyumviro, l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe ethnique, racial, religieux en tant que tel. Nukuvuga umuzizije ico ari. Aho rero nukuvuga yuko baraba intumbero, naho yoba ari umuntu umwe wenyene yishwe, mugabo akaba azize atakindi azize atari ico icari, aho ni ihonyabwoko. Ica kabiri bakunda kwihenderako, nkwirikije ayo masezerano nyene yo mu 48, ngakwirikiza n'ibwirizwa mpanavyaha y'u Burundi, ntibisaba yuko umuntu arinda kwica kugira ngo yagirizwe ihonyabwoko. Kwica ni kimwe mu bintu vyerekana ihonyabwoko. Nukuvuga yuko hariho ibindi d'autres actes, nukuvuga nkukubuza abantu kuvyara, nkukubicisha inzara, nkukugirane. Ubikeneye nagenda arabe mwibwirizwa mpanavyaha ry'u Burundi, riravuga ibintu umuntu akoreye abantu mugabo yitwaje ico bari, riba ari ihonyabwoko. Nico rero nashaka kuvuga, abantu ntibagende bavuga ngo urumva ngo hapfuye bakeya canke ngo nta bapfuye. Oya, ihonyabwoko ikintu conyene kiritandukanya n'ibindi vyaha vy'ubwicanyi ni intumbero iri mu mutwe w'uriko arabikora. Umuntu kumuziza ikintu conyene icari, ndabisubiramwo, ni urukoba hasi, nukuvuga nation ntuzeye ubwene gihugu,
ni ukuvuga ubwoko bijya bita ethnie ni ibintu nka bine bisigura yuko naho yoba ari nk'umushinwa ari mu gihugu c'u Burundi hanyuma umuntu akamwiruka akavuga ati ndaguhoye ko ari umushinwa naho abandi boca bagusiga akaba ari umwe wenyene uca wagirizwa ihonyabwoko mugabo wofata abandi ugatikiza inganda bivyitwa ukundi bakavuga bati ni ibyaha birengeye akamere muntu canke ni ibyaha by'ingwano naho rero umuntu akwiye ntitubishiremo ibishobisho mugabo dutangure turabe tuvuge tuti ihonyabwoko niki ego naho sinzi yuko natanze umuco ego kumbura ngira mwagerageje gusigura ariko ngira niba atanyutswe araza gusubira kubaza Pacifique nahazwe ngira mwo kwishura Nadine mwari mwumvise akabazo yabajije ego murakoze icyambere nagomba gushima kuvyo Vital Nshimirimana yadushikirije nawe nza kuvuga ko muhuje nawe kuvyo yavuze byose nanje ariko ndabibona uko yariko arabivuga hari ikintu gikomeye yavuze intumbero iboneka mu butegetsi bw'uno munsi intumbero yo gukumira abatutsi niyo babashize mu nzego usanga bashaka kubagira ibikanganyoni baba abantu bitirirwa ikinaka ariko atanguvu bafise muri ico kibanza baba barimwo ndibaza ko mu minsi iri imbere ku ruhande rwa Focode dushobora kuzotera tunabikora ko gose tukakora amaraporo menshi yerekana discrimination ethnique iri kwiraba mu butegetsi buhari uyu munsi ico bocitega nabo bategetsi ko mu byo Focode izokorera ko mu minsi iri imbere bazobibona ko bizoza cyane hanyuma ku bibazo bya Nadine icambere cyo nuko jewe numva sa préoccupation iri légitime jewe ko habaho abantu ku bwoko bumwe bwose bagira bati ubwoko bwacu bwarakorewe amabi atagira izina kandi turakeneye ubutungane ku mabi twakorewe ku bwanje niyaza ko ari ubwa kabiri ndakivuze uko ndabifata ko biri légitime ko abatutsi baja hamwe nk'abatutsi bakavuga bati twe hari amabi twakorewe adasanzwe bubu bariko barabivuga bakanavuga bati twebwe ibyo twakorewe niho nyabwoko twakorewe kandi dukeneye ubutungane c'est légitime de leur part ku ruhande rwabo barabirikuriwe kandi n'uburenganzira bwabo kubisaba ko ku rundi ruhande habaho abahutu bagira bati twebwe twarakorewe ho nyabwoko twebwe twarakorewe amabi atagira uko angana c'est aussi légitime de leur part ko baza kubivuga kandi bagasaba ubutungane ahubwo ijwi ry'abatwa nibyo mbona gushika ubu riboneka gake ku mabi abatwa nabo bakorewe gushika ubu ntiharaboneka abatwa bafata bakavuga amabi yakorewe abatwa ni nk'uko hariho n'amabi buriya yakorewe n'abaganwa nk'abaganwa nyene nabo nyene mbona ari gake haboneka ijwi riza guhagarara ku mabi yakorewe abaganwa ku bwanje aho nta ngorane n'imwe ndawumva c'est légitime ariko ahantu jewe hari kosa n'abantu bajejwe amabanga nk'aba bahabwa ibikorwa nk'ibi bya severe ko umuntu aba agwanira uruhande rwiwe gusa hanyuma akacamuha umugwi witwa kuje kumvikanisha abarundi bose iryo ni kosa baramutse babikora gutyo naho buca bafata abamaze cyo kimwe ku mpande zose ni ukuvuga uzanye Petero Karaveri ndayicariye avuga ati ubona ko agiye gukorera uruhande rw'ubwoko bwiwe vyiza nuko wacumuha icegera basi nimba atari wabaye mukuru cyangwa akabicegera ukacumuzanira nka Nadine akamubwira ati oya ibyo muvuga jenzi ko byakorewe abatutsi bashaka imigwi beniyo bopfuna bagira gutyo mugabo bakeneye imigwi itunganiriza abarundi bose bategereza kuzana abarundi Vital yakivuze ati bariho babashinga ntahe bashobora kumva amagorwa y'abarundi bose bakayakira hanyuma hageze gutora umuti bakazana umuti utunganiriza abarundi bose ata nkundwa agiyemo atagukundwa kazaba
no kurondera gucinyiza aba bandi. Aho niho twebwe tuba duhagaze mu gikorwa c'amashirahamwe yigenga nk'aya twebwe turimo. Rero sinza kwinjira cyane mu kibazo yambaje ati mbega aha hakozwe genocide y'abaki, aha hakozwe y'abaki, kubwanje ico sico kibazo nyamukuru. Akoro darusha uko yubatse ivyari vyumvikanye vyokoroshe ku muti uboneka kuri ivyo yubahirijwe. Niko hariho imigwi y'abarundi temera akoro darusha, ico naco nyine bihugifata gutyo ko hariho akoro darusha abatayemeye. Jewe mvuga mumwe mu bari bayishigikiye, byavuyemwo mbona ko vyashobora gufasha gutora umuti ku bibazo dufise iyikurikizwa. Mugabo ubu nuko ubona ko igeze habi cyane, aho bayigejeje ni habi cyane, sinzi ko ubu hari n'ikintu kinini yoba igishoboye kumara. Nibaza ko tugeze aho bitegerezwa kuzana ko abarundi basubira kuvugana ku byo bogendera ko amasezerano ashobora kubahuza no kubumvikanisha. Rero je muri rusange no kwishura gutyo nuko dukeneye ikibazo turi ko ngaha ni severe, ntabwo turi ku kibazo cyo kumenya ngo mbega Vitale yumvira iki, ngo mbega Parfait yumvira iki, Nadine nawe yumvira iki. Sico kibazo nyamukuru dufise. Ikibazo nyamukuru dufise nuko turonka inzego zishura ivyo bibazo biri legitime vyatujyanishije, vyatumye hatikira inganda mu Burundi, nuko haboneka abadutwara batuma abarundi baronka ingene bashobora kubana mu gihugu cy'u Burundi, kikaba igihugu cy'abarundi bose, atari igihugu cya bamwe contre abandi, kigwanya abandi. Nico nukuri. Ariko Pacifique Nahazwe Nadine yababajije ati muri societe civile mugomba guharanira akamanyi k'uburenganzira mufise, ati yihweje ibyagiye biraba muri kahise, mwebwe mwari mwiteze yuko hobaye severe itunganiza abantu, yaranavuga yuko atanayemera. Nako kabazo yakababajije. Ukuntu ubuzima bw'ibihugu bimeze ni gute? Ubuzima bw'ibihugu buhagaze ko igihe cyose tuzoba tugezemo haguma hariho abagwanira iteka n'uburenganzira bw'abanyagihugu bose. Naho tworonka leta twovuga tuti haje abantu ba mbere babizigirwa bashoboka, iyo leta naho yojaho hatabonetse imigwi imeze nk'uko kwa societe civile ibandanya kwibutsa leta uburenganzira bw'umunyagihugu ibihambaye kuri we, ntaho twoshika. Rero leta jewe iyo ariyo yose izobihari. Aho mpagaze nka societe civile nuko inguvu ijwi ry'umunyagihugu rikuma rikomeye kuri leta yose tuzoba dufise, hanyuma umunyagihugu akaba ashobora kuvuga ibijanye n'uburenganzira bwiwe. Mpagaze ko imigwi ivuga uburenganzira bw'abahutu, namaze kubivuga, ivuga uburenganzira bw'abatutsi, ivuga uburenganzira yose ishobora kuvuga, mugabo hakabaho leta ibakorera bose igendera ku mategeko. Ico nico nzokwama ngwanira. Ntabwo ingwano yanje ihagaze kuvuga ngo ngwanya naka kubera ari bahari, siyo ntambara yiwanje. Ingwano yanje nuko uwo haba wese dushobora kuguma tugwanira uburenganzira bw'umunyagihugu. Ico nico cyambere. Ikigira kabiri, sinibaza ko Vitale yamaze kubivuga, ndavyumva uko nyine wumva wangiye gushyiramo gusa amajambo yavuze. Sinibaza ko umwe wese muri twebwe ari we akwiye kwicara avuga ngo ndazi ko naka ari umugenosideri, ndazi ko naka atari umugenosideri. Ivyo tubigize yarusha barabikoze bikwiye. Iyo niyo deba nyene yabaye imbere yuko bashika kuri aya masezerano. Sinzi ko abantu bacibuka ngene Arusha itangura. Ijambo ryo kwa Yohani Minani yagiriza mabi yose avuga yakozwe n'abatutsi, yaravuze ku buryo abari ngaho bavuze bati twibaza ko urubanza ruheze atani gisigaye, none abatutsi bazoronka iyo baca baracafite ico bavuga. Tumaze kumva ibi bintu Minani avuze, ariko hageze umenga siniba ko ari bukeye no ko uwo munsi nyene haciye hishura Liberi bararunyeretse wo muri Prora, nawe avuga amabi abatutsi bakorewe mu Burundi uko angana. Abantu bose rero bari ngaho cavuga ati vya bintu nivyoroshe. Ejo twumviriza Minani twumvise ko abatutsi ari bikoko, mugabo uyu munsi twumvirije bararunyeretse naho dusanze abahutu atari yororo. None nibiki hano? Naho aca hahera kuvugana kugira bumvikane ingene igihugu cyo twagwa. Ku bwanje nivyo, ntabwo ndi mu ruhande rwo kuvuga ngo hari ubwoko bwiza na bubi, abeza n'ababi. Gihambaye nuko habaho inzira z'ukuri zumvikanywe z'amategeko zituma
uwakoze jenoside amenyekana ubwoko bwose iyo barimo kandi akabihanirwa, uwakorewe jenoside agatunganirizwa ubwoko bwose iyo barimo, niyo bitabaye jenoside. Kuko hariho ihiganwa umenga ririho, ihiganwa ryo kurondera ko uzoronka kw'ibyiwe byitwa jenoside ubwa mbere umenga azoba atwaye idarapo, azoba atsinze. Ku bwanje ni kiba abakorewe jenoside, yaba abakorewe crime contre l'humanité, yaba abakorewe crime de guerre, nuko ivyo vyaha byose ari ibyaha bikomeye cyane, nuko wabikoze wese abihanirwa, nuko kandi wabikorewe wese atunganirizwa. Aho ku bwanje niho mpagaze. Hari ikintu yavuze cya 2015 naco nyene sindacemera uko yakivuze. We yavuze yuko abiyamirije ikiringo cya gatatu abatutsi aribo baciye bicwa baja gutabwa mu binogo, abahutu ko bobo bapfunzwe gusa bararikugwa. Iyo ndiko turiko turakora muri ndondeza, abantu banyurujwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuva muri 2015 kandi bazira ko biyamirije ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza, jewe nsanga ari abahutu n'abatutsi. Ntabwo ndabona ko iyo ntwaro yanyuruje abatutsi gusa. Rero abantu barashobora kumpora kuvuga ivyo mbona, sinzoreka kubivuga ngo nuko rimwe na rimwe bazi kumenya kuntuka novuga gute, nzokama ndabivuga uko nabibonye. Jewe sinza kuvuga ngo dufate bagiye bakanyuruza, ngomba ndondere nk'amazina abiri y'abantu twese tuzi ko banyurujwe. Dufate banyuruje nk'umukuru w'umugambwe Nadebu. Madebu yitwa Igo Haramategeko, yari n'umututsi kandi yari mu bariko mu migambwe bari bahise muvuma Arusha yiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Igo Haramategeko bamunyuruje mu kwezi kwa gatatu 2016, anyuruzwa n'abapolisi bagendanira Ndakugarika. Kuva ico gihe ntarigera asubira kuboneka, kandi nawe yazize ko atemera ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Ariko ngira iryo zina muvuze n'iritazirano, nta muntu yitwa Ndakugarika mu Burundi, ngira sinzi uwo mugomvye aragihakana. Umunsi yagihakanye tuzofata ko ritamuriko, ariko yaba mugomvye kuvuga bagendanye bose bamwita Ndakugarika, nawe arabizi ko yagitavye ije ruvendera ko buca, ariko ngira nta murundi n'umwe iryo tazi ko uwo muntu yiswe Ndakugarika kubera ivyo yakora ku rugamba. N'igihe amaze gushika mu butegetsi twebwe ivyo tumufise ko yakoze ni ibintu bisa n'izina ryiwe. Rero nta soni je numva kumwita gutyo, kuko yaragiswe nabo bagendanye ibanje ntabwo ari ingorane cyane. Hanyuma mfate akandi karorero kandi mu mutwe haje izina ngira ritamenyerewe cyane na bose, umuhungu yitwa Jean Marie Vianney Nshimirimana, batazira ari abamwita Kabizi muri kaminuza, hariho n'irindi zina bari baramuhaye. Uyu muhungu yatwara ugwaruka rwa FNL muri komine Nyabiraba muri Bujumbura rirara. Uyu muhungu niwe yatunganije imyerekano muri iyo komine. Mu makomine ya ruguru uretse igisagara cya Bujumbura, ikomine ya ruguru yabayemo imyerekano ku rugero ruhakwa kungana n'abari mu gisagara cya Bujumbura umwanya munini, kandi bikashavuza rwose ubutegetsi. Yabaye komine Nyabiraba. Umukuru wa rukare namuvuze n'uyo niwe yagiye imbere mu gukora imyerekano muri iyo komine. Jean Marie Vianney Nshimirimana yari yiga muri kaminuza y'u Burundi, hanyuma arahungira gato muri Tanzania, ariko araronderwa agira yicwa n'iperereza. Mu nyuma muri 2018 aremera arataha, baramuryosha aremera arataha. Ashitse ntiyashoboye no gushika muhira aho yari abaye ku Mutangano. Yavuganye na musitanteri wa Nyabiraba, avuga ngo aramwemereye ko ataha, ngo acaja no kumwerekana. Avuga hari ngo nyene yaciye atorwa n'iperereza, gushika uyu munsi ntarigera asubira kuboneka. Rero je uje kumbwira ko urupfu rwa Igo Haramategeko ariko gonyene novuga ko rwabaye, ukaca umbwira ko uko kwa Jean Marie Vianney Nshimirimana ntabuvuga kubera ko we wari umuhutu, ntituri kumwe. Iwanje impfu zose zirangana, abishwe bose berangana, ndabivuga cyo kimwe. Rero aze kumbabarira, uko ndabibona nuko ntumbera cyane inzego mu gihe ziriho turazitumbera gushika zishoboye kuvaho zigasubirizwa, mugabo umwanya zihari
ntitureka kuzibwira yuko ivyo ziriko zirakora bitari vyo. Ego, reka kumbure twakire Teddy na Sonia hanyuma tuje mu gice ca nyuma ca kino kiganiro. Alice nimba uriko uranyumva wo kwakira Teddy. Hello, mwiriwe mwese. Mwiriwe. Yes, John nagomba kuintervena kuvuga bike ariko bikenewe. Umuntu avuze ati uno munsi severe nizo décida. C'est un tribunal ad hoc en fait itagira nta appel en fait kandi twaye uriya mugabo ari we kuva muri 2010. Donc l'assassinat des accords d'Arusha yatanguye muri 2010 gushika izoje kuri manda ya kabiri no kuri troisième manda. Le fait yuko uriya mugabo ari we yatwara la commission électorale en fait kandi akabesha menya abantu baraba les accords d'Arusha twari twazi abarundi bari bazemeye non seulement ziri parrainé na Nyerere qui est un héros africain, Nelson Mandela, uriya mugabo il a assassiné les accords d'Arusha. Uno munsi, je veux bien Pacifique, c'est un camarade, c'est un frère, n'abandi bose. Ariko ibintu by'urupfasoni birebire, we have to stop it. Cet homme, il a assassiné un espoir démocratique, même guturira amaradiyo, tout ce qu'on avait pu créer, malgré le sang qui a été versé. Ariko ngira Teddy mazina gushika ubu nta cegeranyo kirasohoka cerekana yuko Petero Karaveri ndayicariye afise uruhara mu kirwa cy'amaradiyo. J'assume mettre propos. Uriya mugabo, he was the one pour le fait que les élections étaient frauduleuses. Kuva muri 2010, niho nari. Uriya mugabo ari responsable, en fait, n'abantu bagiye barapfa, kandi abikora n'agashinyaguro. So, uno munsi niyabagarutse, namenye yuko il y a une nouvelle génération, twebwe ils ont sacrifié notre vie, nos vies en fait. Twebwe ubuzima bwacu, n'ubuzima bwa survivance, bwa exil, bwa kugerageza kubaho, no kugerageza kuproteja en fait ce qu'on appelle les droits humains. Ibi Pacifique aravuga l'ufasoni, mugabo uje mugabo. Nabimenye ariko yiruke ategura ibirato bikomeye kandi kuko azogera igihe azobibazwa kuva 2010 2015 n'ubu aya matora atagira ishingiro ari we yitwa yuko ubu agira agende gukura abantu mu mazu abibe kandi twe turaba turi mu rupfasoni. Jewe peut-être ko ndo munyabujumbura cyangwa mu rasta w'ibindi nta soni vise ndategura ibirato bikomeye parce que ba Pacifique bari sympathique, bari sympa, barabembereza umenga umukoresheje imvugo y'iterabwoba. Oya ntitzocisha iruhande kubera parce que on peut pas sacrifier nos vies kubera umuntu umwe guhera 2010 yiba amatora asubira yiba amatora gatatu hama n'ubu acaza mu mazu asohora abagore n'abana. Yes, let's be true. Donc, jewe sininya kubivuga, j'assume mes propos kandi sont personnels. Kandi ivyo ba Pacifique bavuga navyo bikurikira amategeko, c'est très bien. Ariko ntaterabwoba mfise. Ariko nyambara ibirato bikomeye. Murakoze Teddy mazina. Sonia ngira mwari mwabajije ngira mukoreshe umwanya muto mubaze kugira ngo dutandukire mu gice cya gatatu nacyo cyanyuma cyo gusoza kino kiganiro. Ego, murakoze kunsubiza ijambo. Nashaka kubaza ko none ko tuvyumvise ko CV ataco tuzoyiziga ko na rimwe ije gucanishamwo abarundi, ije kunyaga kandi ata justice atawutungane abarundi biteze bazokwitega. Societe civile izokwama ituvugira murakagira imana. None mugabo abanyagihugu mubahanuye iki? Baguma bicaye barindira ivyo vyose hama barindire umunsi umwe ko bizoja mu butungane. Mubahanuye iki? N'uwo mucamanza Maître Niyonkuru muri mu Burundi turazi ko abacamanza rimwe na rimwe bibagora gukurikiza amategeko n'abo babishaka nabone ntibigenga. Abanyagihugu mubahanuye iki? Tugirene bagirene. Murakoze.
murakoze Sonia. Imbere ko tuha ijambo abatumire, hari uwitwa Banyankimbona yari yasabye ijambo. Banyankimbona, nimba muri ko muranyumva, nimwe muri umunywanyi wa nyuma, muduge ku ijambo. Sinzi ko munyumva, mwugure mikro. Mwiriwe, sinzi ko umunywanyi ariko aranyumva. Nimba munyumva, Banyankimbona, mwugure mikro. Kumbure ko nariko aratwumva. Reka tugaruke ku batumire. Pacifique, ngira mukurindira ko dusubira gutora Vital, mwo kwishura utubazo tubajijwe na Sonia, mugira icyo muvuze ku vyo Teddy yavuze, hanyuma dutandukire igice ca nyuma ca kino kiganiro. mpereye ku cyo mugenzi waje Teddy Zitanami agiye kuvuga. Ubwa mbere bwo icyumviro nyamukuru kirimo turagihuriyeko, nico twavuze twese hano. Twavuze ko umuntu nka Pierre Claver Ndayicariye adabereye kwitwa umuntu aza kunywanisha abarundi. We nyene numwe mu bigize ingorane turimo, ntabwo we ari umuti w'ingorane turimo. Rero ku bwanje kumbure ni hashobora guhinduka ton dukoresha mu kubivuga, hashobora guhinduka amajambo dukoresha mu kubivuga, nayo ubundi uko Teddy abivuze, avuga ati uyu muntu n'ingorane muri ibintu twaciyemo, nanje mvuga ko Petero Claver Ndayicariye ari ivyo yakoze biri mu byateye zino ngorane. Kandi nanabiciye ko na Vital arabigaruka ko urugendo rwiwe kuva kera ntabwo ari ubw'umuntu w'umushinga ntashobora kuja hagati y'abantu, yamye ari umuntu aboneka mu kwaha kuba akomeye uwo mwanya, kuba atwara muri uwo mwanya kurusha umushinga ntayoza kuvuga ijambo. Vital yagize ati none nk'umuntu ari we yavugira leta mu 1996 gushika 1998, aho bitangarije ico gihe ariko aravuga yabavuga abasendedefted, aba FDD bari ku rugamba. Leta ya Perezida Buyoya y'ico gihe yatubwira abo bantu bari ku rugamba, twumva amajambo babita hamwe bakoresha ijambo TTG, tribalo terroriste génocidaire, kuvuga uyu nyene ejo yabatuka, uyu nyene ejo yakoreshwa n'amajambo leta y'ico gihe ikoresha mu kuvuga abatwara uyu munsi. Niba uyu munsi naho ya leta nyene itumye kuza gutuka bimwe mu byakozwe n'iyo leta yoba yarakorera n'izindi. Rero uwo muntu biragoye ko muri jewe ari umuntu nofata ko ari umushinga ntaye w'abarundi aza kubumviriza. Iwanje nta na gatoyi ubwo bushinga ntaye nabwo nomuha, ntari mu bantu bohamagarwa kumvikanisha abantu. Nico numva novuga kuri ico. Twese duhuriza ko atari umuntu abereye kunywanisha abarundi. Cya kabiri ni ku bibazo Sonia yabajije, agize ati mbega abarundi bo twoheza tukababwira iki muri ivyo bintu. Ni ikibazo gifise novuga nk'amanivo menshi. Abarundi tuvuga, hari abarundi bagiye guhura n'iyi CVR ije kubanyaga ivyabo. Abo bamwe nuko umuntu abwira ati kuzobandanya baraba n'izindi nzira zisigaye zo kwitwara nk'ivyo twamaze kuvuga ku masentare mpuzamakungu, aho bizoba bishoboka ko bikorwa. Ikindi gihambaye cyane mu bihe bene ivyo ibintu bikomeza intwaro z'urutugu, nuko uwugowa yigogwana, uwugowagogwa wenyene. Abantu baranuma, leta ikamuhonda wenyene, ugasanga nta numwe avuze. Iyo unumye bariko bahonda uyu, uba wibagiye ko ejo bazoca bagaruka guhonda wewe, nawe bakazoguhonda atawe uriko aravuga. Ni vyiza ko igihe cose habonetse umuntu azoba ariko ararenganywa, ko amajwi amushigikira, ko abashobora gukora ivyo bashobora ngo bamushigikire boba benshi. Ni nk'ibi mbona vy'ubu abantu, aho kubona umwansi umwe dufise ariko tujya twese ngo atwice, abantu bahindukiza amacumu bakayaterana hagati yabo, aho kumenya ko ayo macumu yose bari bafise yarakwiye gutumbera wa mwansi ariko aratujya twese, ashaka kutwica twese, ashaka kutunyaga twese ibyacu. Rero niyo mpanuro nkuru nuko abantu bogira ubwo bumwe bwo gushigikirana umwanya hazoba hariko hariho abariko bararenganywa. Icanyuma rero gikomeye kurusha byose,
ni umwanya waco ntazi umwanya bizoteza gufata, ariko ubundi abanyagihugu bategerezwa kwiga kwikura ko intwaro y'akarengane. Uburyo ubwo aribwo bwose bushoboka bategerezwa kwiga ingene bikura ko intwaro y'akarengane. Muri kahise byaragiye biraba mu bihe bitandukanye, intwaro zirenganya zaragiye zirakurwa mu buryo butandukanye. Uraho bamwe mu batwara ari bo nyene basubiranamwo, hakaba kudeta bagakura umukuru w'igihugu babona ko ageze mu bitari vyo. Hari aho vyaciye mu matora, hari aho vyaciye mu ntambara, hari aho vyaciye muri uku gusemerera mu myiyerekano n'ibindi. Abanyagihugu mu gutwara wese arenganya ateza kumenya ko hariho umwanya umenga arakomeye, ariko hariho umwanya bitegerezwa guhera. Umwanya azomara azoramba ni umwanya abarenganywa bazoba bemera bacemera akarenganyo kiwe, bazoba bataramenya ko aribo bafise inguvu, bazoba bataramenya gufatana mu nda kugira bamugwanye. Uwurenganya azokora ibishoboka byose ngo uwo mwanya ube muremure wo kubarenganya. Ikibazo ni abanyagihugu bazoza guhaguruka ryari, bazoza kumva ryari ko bategerezwa guhagarika, aribo bategerezwa guhagarika ku karenganyo. Nico kibazo cyonyine, ariko impera n'imperuka umunyagihugu yateza kumva ko ari we yikurako intwaro y'akarengane.